bishikira bose abato n'abakuru abahambaye mana ndaje nyakira umutima wanje wihebuye wihevye ariko uraza kumugira se warukwiye kuba kumutangura kumugira scenario ajyanye banda Jumana umuntu nkuko bishikira hose abato n'abakuru abahambaye humura tekana humura mw'ijuru harimo amaso mw'ijuru kwa data niho hazova ngutabagwa kwawe Imana y'umugisha Imana y'agakiza Imana y'amahoro yitwa Eshara Imana y'umugisha Imana y'agakiza Imana y'amahoro yitwa Eshara hahirwa abafise imana ya Yakobo nk'umutabazi wabo Yapa hidden talent in music and gospel. Yap hidden talent in gospel music. Au sio? Tunaanza shooting ya video kali sana. Video inayoitwa Imana y'agakiza. Ameimba Sabasi pamoja na Sandi, lakini ni Sandi amemshirikisha Sabasi kwenye nyimbo hiyo. Tengeneza location, au sio? Music ni pesa, video ni pesa. Weka picha, tafuatilia. Shema mana ngore ibikomeye ngore ibitangaza nari niteze nari nabwiwe ko nazokira none rabu ubundi muzima wino mana yerekane n'abandi bose bamenye kuri manikora uratabara urahambaye Imana y'umugisha Imana y'agakiza Imana y'amahoro yitwa Eshara Imana y'umugisha Imana y'agakiza Imana y'amahoro yitwa Eshara Imana y'umugisha Imana y'agakiza Dia muri umusino yiri warapata nyine karayizane ibyabihe by'umwana w'umuntu nkuko bishikira bose abato n'abakuru abahambaye
abacukura mana ndaje nyakira umutima wanje wihebuye wihebye humura tekana humura mwijuru hari Imana Lakini kisikia tatuko na Maria tukanyambika. n'urushinge yarushana rurimi Reno rukoze kandi wasanga ibintu wambaye ari byiza singishoboye kwigwanira intege zameranye Aho uzambara ubuzima bugeze ku iherezo sawa umwana w'umuntu kontakte inje na iwaje njeo oya nibiba Andra none utumusomeka Anje bakia tanguye ku Jehova Jireh yitwa Eshadai ni Alfa na Omega intango n'iherezo yitwa Jehova Jireh yitwa Eshadai yitwa Alfa na Omega intango n'iherezo